Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saha 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye ikaze mwese mu guteramana natwe kuri uno wa gatatu itariki 11 z'ukwa gatandatu 2025. Izi ni ngingo nkuru ku nshuro ya mbere kuva umugambwe CNDD-FDD wava mu ishamba ugiye kwiganzira ijana kwijana intebe z'abashinga amateka mu namashinga amateka y'u Burundi mu gihe ivyavuye mu matora y'abashinga amateka bihejeje gutangazwa. Rero ku bakandida bataronse amajwi abiri kwijana ku rwego rw'igihugu ku migambwe n'inani z'imigambwe n'imigambwe yose kiretse CNDD-FDD, umugambwe wonyene washikanye amajwi abiri kwijana ku rwego rw'igihugu kugira usase mu nama nshinga amateka ni CNDD-FDD washikanye amajwi 96.51 kwijana ku rwego rw'igihugu au niveau national. Tukivuga ku matora muri Cameroon, hari impungenge zitewe n'indyane ziri mu ntara zibiri zivuga ururimi rw'icongereza mu gihe hitezwe amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 10. Muri ano makuru kandi perezida wa Kenya William Ruto avuga ko urupfu rw'umugabo yaguye mu ibohero ry'igipolisi mu mpera z'indwi iheze bigashavuza benshi ngo ari ikintu c'incamutima kandi ngo nibishobora kwihanganirwa. Tubafitiye ikiganiro c'inkino, ano makuru agarikiwe na Nina Iradukunda. Joseph ni mukanya nyuma y'incamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Umuryango w'abibumbye uravuga ko hari abana bagera kuri miliyoni 138 bari mu kazi kw'isi yose. Ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo byasohoye raporo ihuriweho ivuga ko nubwo hari iterambere, intego y'igihe ntarengwa cyo guhagarika imirimo mibi ikoreshwa abana bitarenze umwaka wa 2025 itagezweho. Byavuze ko hafi 40% by'abana kuva ku myaka 5 kugeza kuri 17 barimo gushyira ubuzima bwabo mu mazi abira bakora mu birombe, mu nganda cyangwa se mu mirima. Iyo miryango yombi yongeyeho ko urebye uko ibintu bimeze ubu ngubu bizatwara imyaka amagana kugira ngo gukoresha abana imirimo mibi bihagarare. Abategetsi bo mu ntara ya Kape y'Uburasirazuba muri Afrika y'Epfo baravuga ko umubare w'abantu bizwi ko bahitanywe n'imyuzure wageze kuri 49. Aka gace kibasiwe n'ubushyuhe buke, imvura idasanzwe kandi ibice byagaragayemo urubura rwa neje rwinshi birahaboneka. Hari naho minibisi yuzuye abana b'abanyeshuri yatwawe n'amazi. Igikorwa cyo gushakisha cy'ubutabazi kirakomeje. Abantu babarirwa mu magana hirya no hino mu ntara ya Kape y'Uburasirazuba bavuye mu byabo. Abandi banyepalestina babarirwa muri 100 bishwe igihe bageragezaga kureba ko imfashanyo yabageraho muri Gaza. Ku nshuro 3 zinyuranye abantu 31 bapfuye naho abandi 200 barakomereka hafi y'umurongo w'imodoka zikoreye imfashanyo y'ifu n'ikigo kitangirwamo imfashanyo gishyigikiwe na Amerika na Israeli. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Jean Claude Mwambutsa. Igikorwa cyo kugenzura itangwa ry'inkunga kirasa n'icyananiranye. Buri munsi mu gihe gisaga icyumweru itangwa ry'inkunga ku bihumbi by'abanyapalestine bihebye ryagiye rivukamo akaduruvayo, abantu bamwe barasirwa ku mirongo bategereje ibiribwa. Ababonye imvururu ziheruka bavuga ko igisirikare cya Israeli cyatangiye kurasa ndetse n'abitwaje intwaro b'abanyapalestine bisa naho bakorana n'iki gisirikare cya Israeli nabo babigenza uko. Udutsiko tw'inkozi z'ibibi natwo turasahura amakamyo mu gihe abandi bantu bishwe ubwo berekezaga ahatangirwa imfashanyo hayobowe n'ikigo gitanga inkunga cya Gaza Humanitarian Foundation.
umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya yafungishijwe ijisho iwe mu rugo azira kunenga intambara yo muri Ukraine. Lev Shirosberg ni umuyobozi wungirije w'ishyaka ya Blok kandi yagaragaye kuri internet yashyiraho video yashyizwe kuri internet nyine isa nerekana ko asaba ihagarika ry'imirwano. Araregwa kandi kuba yarasobanuye iyi ntambara nk'umukino wa eshe kumena amaraso. Bwana ya Blok na kwishyaka rya Bloko ni rimwe rifite abantu ibihumbi n'ibihumbi bafunzwe hakurikijwe amategeko yashyizweho mu Burusiya nyuma yaho intambara yo muri Ukraine itangiye. Ayo mategeko ahana umuntu wese utesheje agaciro ingabo z'igihugu. Aramutse rero ahamwe n'icyaha ashobora gufungwa imyaka 5. Igisirikare cya leta ya Sudan kiravuga ko cyasubiye inyuma kikava mu birindiro byacyo byari ku mupaka uhuza icyo gihugu na Libya na Misiri. Ako gace ubu karagenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe witwara gisirikare wa RSF. Kuwa kabiri igisirikare cyashinja abarwanyi bashyigikiye umukuru w'ingabo zigenza uburasirazuba bwa Libya Khalifa Haftar kugaba igitero afatanije n'umutwe wa RSF. Ingabo za Haftar zirahakana kugira uruhare mu gitero cyambuka umupaka. Ni inkuru ya Wiros mugezweho na Ivete Kabatesi. Iki ni igihombo gikomeye ku ruhande rw'igisirikare cya Sudani cyifashishaga abahoze ari abagwanyi i Darfur mu kurinda umupaka na Libya, ariko nyuma y'imirwano y'iki cyumweru barahavuye. Ubu mutwe wa RSF urwanya igisirikare cya leta n'ubugenzura igice kimwe cy'umupaka. Ibi bivuga ko bizorohera cyane uyu mutwe kwinjiza intwaro ziturutse muri Libya no kwifatanya n'umukuru w'ingabo za Libya Khalifa Haftar. Igisirikare cya Sudani kivuga ko leta zunze ubumwe z'Abarabu arizo zihishe inyuma y'ibyo byose. Nubwo Abu Dhabi bihakana, hari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko leta zunze ubumwe z'Abarabu zishigikiye umutwe wa RSF ndetse n'ingabo za Khalifa Haftar. Perezida Donald Trump wa Amerika yavuze ko ashimishijwe n'amasezerano mu bucuruzi igihugu cye cyagiranye n'Ubushinwa nyuma y'iminsi 2 biganiro Londres. Yongeyeho ko igisigaye gusa ari uko Perezida Xi Jinping nawe ubwe bayemeza, maze Amerika ngo ikabona kubona amabuye y'agaciro y'imboneka rimwe ikeneye. Ubushinwa nabwo buzabasha kugera ku twuma mutima twa mudasobwa dukorerwa muri Amerika. Izamuka rikabije n'amahoro kubyinjira mu gihugu bivuye mu kindi hagati y'ibihugu bibiri azahindurwa. Aya masezerano kandi yakiriwe neza n'uwari uyoboye intumwa z'Ubushinwa, ariko kugeza ubu amasoko mpuzamahanga y'imari yinumiye. Robert arakoze. Jacques Nitegeka. Ndaswe kuba mwiriwe. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku nshuro ya mbere kuva uvuye mu ishamba ugiye kwiganzira 100% intebe z'abashinga amateka mu nama nshinga amateka y'u Burundi, nkuko umugwi seni ujeje gutegura amatora hejeje kubitangaza. CNDD-FDD mu matora aheruka y'abashinga amateka yatowe ku bice birenga 96%. Nta wundi mugambwe canke abigenga baronse amajwi yo kuja mu nama nshinga amateka. Umugambwe Iprona wamaze gutangaza ko udashobora kwemera ivyavuye muri ayo matora, mu gihe uvuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi, mbere ukaba usaba ko haba ibiganiro. Gildas Mundu yakurikiranye ikiganiro c'umugwi seni twavuganye mu kanya, abanza kumbwira ingene vyagenze. Nkuko Prosper Ntarurwaniye arongoye umugwi seni aheje kwitangaza, umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi niwo wonyene washikanye amajwi asabwa kugira uje mu nama nshinga amateka. No kuvuga yuko umushinga amateka wese abasabwa ibice 2%. CNDD-FDD rero yatowe ku bice birenga 96%, ikaba igiye kuronka abashinga amateka 100 tudashizemwo bimwe bita kongera ko nkehwa. Kurikire Prosper Ntarurwamiye arongoye seni. Rero ku bakandida bataronse amajwi 2% ku rwego rw'igihugu ku migambwe n'inani z'imigambwe n'imigambwe yose kiretse CNDD-FDD, umugambwe wonyene washikanye amajwi 2% ku rwego rw'igihugu kugira usase mu nama nshinga amateka ni CNDD-FDD washikanye amajwi 96.51% ku rwego rw'igihugu au niveau national. Hanyuma Gildas, ikibazo kijanye no kubahiriza ibitsina, ibijanye n'ubwoko, hari ico bakivuze ko? Umugwi seni umaze kuyihweza ibijanye n'ibitsina n'ubwoko,
waciye usanga ibitigiri by'abatutsi mu bagumyabanga bisumba iby'abahutu, kuko itegeko rivuga yuko hategerezwa kubamwo abahutu 60% n'abatutsi 40%, ariko basanze abatutsi ari 43%, abahutu nabo bakaba 57%. Vyaciye biba ngombwa rero ko baca bongeramwo abahutu 8 kuri babashingamateka 100. Ikimbere cabaye nka gishasha kubera twari tumenyereye bongera k'inkehwa, baciye bongera ko abahutu 8 baca baba 108, hama mu nyuma bongera ko abashingamateka 3 babatwa, bose hamwe baciye baba 111. Ubu rero ko abashingamateka bamenyekanye Gildas hagiye gukurikira iki? Ntabwo arongoye seni yavuze yuko urutonde rw'abashingamateka bagiye guca barurungika muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira ngo isuzume irabe yuko koko amategeko yakurikijwe, niyasanga yarakurikijwe neza izoca yemeza zino ntonde, noneho bace baba abashingamateka bwego. Nsubiye inyuma gato, umugambwe uzu bwa kabiri n'uwuhe woba ufise amajwi angana gute? Umugambwe uzu bwa kabiri ni Prona. Iprona yatowe ku gice kimwe n'ibice 3.8%, niyo majwi washoboye kuronka, ntushikana 2%. Urumva ntibikunda kuja mu n'amashingamateka. Hari ico wabivuze ko mu gihe yahahora waruyirimwo? Imbere yuko seni itangaza ivyavuye mu matora, Iprona yari yatanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru nk'amasaha 2 imbere yuko haba iritangaza. Wavuze yuko utemerana gatoya ivyavuye muri aya matora, uvuga yuko utazopfa uvyemeye kubera ngo habaye amakosa menshi cane, amanyanga menshi, harimwo n'ivyo bafata nk'ubusuma, ukavuga yuko rero ibigiye kuyavamwo bitawega. Mbere wo wasavye yuko hoca haba n'ibiganiro mu buryo bwihuse kugira ngo babiganire ko leta ihuze imigwi yose abiganire kugira barabicokorwa. Mbe none mu bigenga ho vyagenze gute? Bose bafise ubusa n'uduce. Muri bo usa n'uwagerageje ni Thomas Nzeyimana batazira Mukombozi, ni wasa n'uwagerageje yaronse ubusa n'ibice 29%, ariko nawe urumva ko ari kure ya za bice 40 abigenga basabwa. Abandi bose mu bigenga bari munsi y'ico gitigiri ca Mukombozi. Arakoze Gildas Yundimpundu. Tuve aho mu Burundi tubandanirize muri Kenya, aho umukuru w'ico gihugu yavuze ko urupfu rw'umugabo yaguye mu ibohero ry'igipolisi ari ngo ikintu c'incamutima kandi ngo kidashobora kwihanganirwa. William Ruto ibi yabivuze nyuma y'umunsi umwe isuzuma ry'umuganga ryerekanye ko Albert Ojwanga, umwarimu w'imyaka 31, yahitanywe no guhohoterwa ari mu ibohero. Urupfu rwiwe rero rwatije imyiyerekano ku mugwa mukuru wa Kenya, mu gihe igipolisi cari cabanje kuvuga ko ngo yishwe n'ibikomere yiteje. Ni inkuru ya Barbara Plett Asha, mushikirizwa na Fenega Kwaya. Urupfu rwa Albert Ojwang rwateje impagarara muri Kenya. Ubu rero umukuru w'igihugu Ruto yasohoye itangazo ritanga umucyo waho ahagaze kuri iki kibazo. Yabyise amahano yavunnye imitima y'abantu kandi ko adashobora kwihanganirwa. Perezida Ruto kandi yasabye igipolisi korohereza iperereza kugira ngo rikorwe mu mucyo, mu kwizerwa hamwe no mu buryo buboneye. Bwana Ojwang yafashwe nyuma y'ubutumwa bwahise ku mbuga nkoranyambaga bunegura umupolisi mukuru. Igipolisi cyari cyavuze yuko yaguye muri gereza amaze gukubita umutwe ku rukuta, ariko abaganga ba leta bahise bavuga yuko bisa nkaho atari byo, ko ahubwo ibikomere bye bigaragaza yuko yakubiswe. Abategetsi ba Kenya bakomeje kuvuga yuko bahutaza abatavuga rumwe na leta nyuma y'imyigaragambyo yabaye mu mwaka ushize kubera izamuka ry'imisoro hamwe n'ibirego bya ruswa. Imiryango irengera ikiremwa muntu ivuga yuko abantu 60 bishwe, abandi barenga 80 biba ngombwa yuko bahunga. Kugeza na n'ubu hari abatarabonerwa irengero. Mandanya kumiza BBC Gahuza Miryango, munatwumva muciye ku rubuga rwacu bbcgahuza.com, munamudukurikirana kuri Facebook Live. Muri Uganda munatwumva muriciye kuri Kisoro FM, aho ni mu bumanuko bw'ico gihugu, nayo mu Burundi mashaka kutwumva muciye kuri Radio Isanganiro.
tubandanirize mu burengero bwa Afrika mu gihugu ca Cameroon aho ico gihugu kizobamwo amatora mukuru w'igihugu mu kwezi kwa 10 mu gihe hakiri imvururu zitaratorerwa umuti hagati muri ico gihugu mu kiringo rero kingana hafi imyaka 10 intara zibiri z'ico gihugu zivuga ururimi rw'icongereza ziberamwo ubwicanyi bumaze guhitana abantu barenga 6,000 abandi ibihumbi amajana bateshwa izabo. Iyi ni inkuru y'umunyamakuru Blaise Eyong yakurikiranye ivyo ndyane kuva zigitangura mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Mu bihumbi 2021 Johnson Mabia yari mu rugendo rw'akazi mu karere kamwe kavuga icongereza muri Cameroon. Yari umukozi wa leta ntiyigeze asubira muhiriwe. Ariko ndamuhamagara ariko ntiyafata telefone. Ngabi Doratuwe ni mufakazi wa Johnson Mabia. About 10 minutes. Inyuma y'iminota nka 10 nitavye telefone yiwe. Ntaragira n'ijambo mvuga baciye mwaka telefone. Nyamuntu avuga ati niyo utarungika amafaranga mu masaha 28 tuzokwica umugabo wawe. Johnson n'abakozi batanu bagenzi biwe bari banyurujwe bacatwagwa n'abanywanyi barondera kwiyonkora kuri Cameroon mu ntara zibiri zivuga icongereza bagasaba amahera kugira barekugwe. Mu gihe umuryango wiwe wari ucita ku rutari urondera ayo mahera, Johnson basanze yishwe. Sinarizi ico nokora, naguma mvuza induru biteye ubwoba. Abanyakameruni bavuga icongereza bagereranwa na miliyoni 5 bisanze mu itana mu mitwe riri hagati y'inteko za Cameroon zijeje umutekano n'imigwi yitwaje ibigwanisho igomba kwiyonkora kuri ico gihugu kuva ayo matata atanguye mu 2016. Ayo matata yatangujwe n'imyerekano yo kwiyamiriza ivyo benshi babona nko kwigiza inkehwa zivuga icongereza muri ico gihugu kikwiriyemwo benshi bavuga igifaransa. Twatanguye twanikira leta ariko ntiyigeze dusubiza to respond. Abor Nkongo n'umushingwamanza avuga icongereza yari umwe mu ndongozi mu myerekano yo mu 2016. Twasavye ko hatitabwa imanza muri sentare, twasavye ko bataja mu mashure ariko ari imyerekano yo mu mahoro. Nta na rimwe twigeze duhimiriza abantu kuja mu bwicanyi. Ariko leta ya Cameroon yabishizemo inguvu irakubita abantu itera ubwoba benshi yongera ifunga abantu ku bwinshi. Uruhagarara rumaze kwiyongera mu 2016 abarongozi baharanira kwiyonkora kuri Cameroon bemeje ukwikukira kw'ico bise Republika yiyunze ya Ambazonia. Guhera ico gihe intambara yafashe yindi ntera n'amashuri arategwa kubera iyo migwi y'abarondera ukwiyonkora kuri Cameroon bayafata nk'ibikoresho vya leta. Mu kwezi kw'icumi mu 2020 nimiburi abana 7 barishwe mu gitero kw'ishure. Nta numwe yemanze ico gitero ariko leta yagije abagwanyi barondera ukwiyonkora kuri Cameroon ko aribo bagikoze. Mu gihe ingwano y'urutavana kwibandanya imigwi y'abagwanyi yaradutse kugira igwanye abarondera ukwiyonkora. John Eome azwi nka Moja Moja ni ndongozi y'umwe muri iyo migwi. Imbere ya byose ndaba aba Ambazonia hanyuma abatange nkuru niba bikurusha aba Ambazonia. Naho ahakana ko atanumwe yishe, hari amavideo yerekana Moja Moja akubita abanyagihugu badafite ibigwanisho yemeza ko ari abagwanyi barondera ukwiyonkora kwa Cameroon canke ababashigikiye. Amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mpera z'uyu mwaka. Mu gihe abarondera ukwiyonkora kwa Ambazonia kuri Cameroon bahamagarira abanyagihugu kutayitaba, leta igakomeza kubagwanya. Intambara iguma ari yose. Abanyagihugu basanzwe nk'umufakazi wa Johnson Mabia nibo baguma bakogwa nayo mabi. Irababaje cyane. Fise amadeni ntegerezwa kwishura. Simura n'ingene no yishura. Ntihari bwagire ko mba umupfakazi kuko nari nkiri muto. Ubushikiranganji bwa Cameroon rujeje kwivuna abansi ntaco bwishuye kuri ibi bibazo. Urwego rwa Ambazonia rujeje kwivuna abansi ruvuga ko naho ari rwo rwego rurimo abagwanyi benshi, hari abagwanyi barondera ukwikukira kuri Cameroon benshi. Urwo rwego ruvuga ko rukora rwisunza amategeko mpuzamakungu kandi rudatera amashure abanyamakuru n'abanyagihugu basanzwe. Bavuga ko hari abantu n'imigwi bakora mabi ku nyungu zabo atari ku nyungu za Ambazonia Defense Forces. Bagiriza abacengetera bava muri leta gukora ububisha biyita abagwanyi ba Ambazonia ariko bagomba kubakura ko abanyagihugu ngo ntibashigikire intumbero y'iyo ngwano. Mu 2024 Moja Moja yarafashwe. Ifatwa ryiwe ryabaye inyuma y'igihe gito ahejeje kuvuga ko abakuru ba gisirikare bamwegereye bamusaba ngo ahirike ubutegetsi bwa President Paul Biya. Inkuru ya Blaise Eyong rekunaho dumwanya Yves Bucyana adushikirize bivugwa mu nkino.
y'imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino yahereye mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ku bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Ikipe ya Brazil yaraye itsinze Paraguay igitego kimwe ku busa ihita ibona itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Amerika, Canada na Mexico. Rutahizamu wa Real Madrid Vinicius Junior niwe watsinze icyo gitego ku mupira yaherejwe n'umukinnyi wo hagati ububarizwa mu ikipe ya Manchester United ni Matheus Cunha. Ni intsinzi ya mbere ya Carlo Ancelotti kuva banganya ubusa ku busa na Ecuador ku mukino we wa mbere mu cyumweru gishize. Ahandi muri iyo mikino Argentine yanganyije na Colombia kimwe kuri kimwe, umukino wabereye muri Argentine. Colombia niyo yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na rutahizamu wa Liverpool Luis Diaz, ariko Argentine iza kwishyura icyo gitego gitsinzwe na Thiago Almada ukinira ikipe ya Lyon yo mu Bufaransa. Hari hasigaye iminota 9 gusa ngo umukino urangire. Argentine yo yari yaramaze kubona itike y'igikombe cy'isi. Ecuador nayo yabonye itike nyuma yo kunganya ubusa ku busa na Peru. Mu Bwongereza, ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yaraye ikubiswe bihagije na Senegal ibitego 3-1 mu mukino wa gicuti, byatumye abakunzi b'iyo kipe batangira kwibaza ku bushobozi bw'umutoza mushya Thomas Tuchel nyuma y'igihe gito asimbuye Sir Gareth Southgate, bavuga ko batarabona neza imikinishirize ya Thomas Tuchel. Nyiri mu Bwongereza kandi ikipe ya Nottingham Forest yegereye impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA kugira ngo iyisobanurire neza ikibazo cya Crystal Palace mu gikombe cya Europa League umwaka utaha. Crystal Palace yatsindiye igikombe cya FA ikubise Manchester City igitego kimwe ku busa, ibona itike bwa mbere mu mateka yayo yo kuzakina igikombe cya Europa League, ariko UEFA igomba guhitamo kwemeza niba ubuyobozi bwa Palace butararenze ku mategeko yo gutunga amakipe menshi. Icyemezo cya nyuma cya UEFA kireba umucuruzi w'umunyamerika John Textor, nyiri sosiyete ya Eagle Football ifite imigabane 43% mu ikipe ya Crystal Palace. Iyo sosiyete ya Eagle Football kandi ifite imigabane ya 77% mu ikipe yo mu Fransa ya Lyon. Ayo makipe yombi yatsindiye kuzakina imikino ya Europa League. Nottingham Forest barangije shampiyona yo mu Bwongereza bari ku mwanya wa 7, batsindira kuzakina imikino y'irushanwa rya Europa Conference, ariko birashoboka ko bakwibonera umwanya wo kuzakina mu mikino ya Europa League mu gihe Crystal Palace yakurwamo na UEFA. Umutoza Mauricio Pochettino n'ikipe ye y'Amerika bazomerewe bikomeye cyane n'abafana nyuma yo gukubitwa n'ikipe y'Ubusuwisi mu mukino wa gicuti ibitego 4-1. Amerika yatsinzwe ibitego 4 mu minota 36 gusa, bivuze ko Amerika yatsinzwe umukino wa 4 yikurikiranyije, bikaba bibaye ku nshuro ya mbere kuva muri 2007. Kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ikipe izakira igikombe cy'isi yatsinzwe na Panama, Canada na Turukiya mbere yo gutsindwa n'Ubusuwisi. Muri rusange Pochettino amaze gukina imikino 10 yatsinzemo 5, atsindwa indi 5. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucya. Arakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Mbere ko tubandanye, reka tubanze tubahonje gatoyi kuvyo muzokurikirana mu runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye hari amakuru mfitiye se. Amakuru gusa ubwo se waruzi ko rumari nkari mu bitaro ngo iki? Agnes yaraye mu bitaro ku kigo nderabuzima. We uravugisha ukuri? Cyane rwose. Ego mana yanjye, umva nanjye ayo makuru nyine n'uriya mugabo wanjye atanazi maze kuyampa, ubu nibwo nyine kiva ku izamu ry'ijoro. Ego mana yanjye, Agnes se ngo yarwaye iki we? Ni 12:45 kuri BBC. Ikiganiro c'abakenyezi kino munsi muragishikirizwa na Jean Claude Mwambutsa, kikaba ari ikiganiro tubasubiriyemo. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri kiganiro cyacu cy'abari n'abategarugori. Kuri uyu mugoroba turi mu karere ka Rubavu, twasuye umukobwa ukiri muto Florette utwizihize wihebeye ibikorwa byo gufasha
ku myaka 19 gusa uyu mukobwa yashinze umuryango Gira Neza Wigendere wita cyane ku bana bo mu mihanda n'abandi batishoboye. Uyu mukobwa ubu wujuje imyaka 23 afasha aba bana batishoboye abishyurira amafaranga y'ishuri akanabashakira ibyo kurya. Uretse abana yitaho umunsi ku wundi, Florette yanafashije urubyiruko rwahoze mu muhanda kwishyira hamwe rushinga itsinda ry'ababyinnyi ryiswe Incredible Kids Academy. Abakuze muri aba bitabira ibitaramo mu mahoteli no mu tubari bakishyurwa. Florette ubu nawe aracyari umunyeshuri ariko ngo akaba agendera ku ihame ry'uko n'ufashwa nawe yagira uwo afasha. Twaraganiriye atubwira icyatumye agira iki gitekerezo kandi akiri mutoya. Nigeze gukora impanuka nkiri mutoya, njya mu bitaro maramo igihe, nkajya mbona abansura ntazi, nkabona ni ibintu byiza cyane. Ndabase kuki ngewe Imana ninkiza ntazafasha abandi nyine. None nakundaga kubona abana bari mu muhanda batagira inkweto, batagira imyenda, nkabaganiza. Mbonye akazi ndavuga ati 1/2 cy'umushahara wanjye nzankigenera abakene. Mfite abana 13, 10 n'abiga primaire, 2 biga segonderi, umwe n'uruhinja afite imyaka 2. Menya ibikoresho by'ishuri, nkamenya ibyo barya n'ibyo bambara. Bafite uturimo ku ruhande ngenda nkora, gucuruza imipira kuko organisation yanjye yitwa Gira Neza Wigendere. Uracyari mutoya ndetse uracyari n'umunyeshuri, ni gute umwana w'umukobwa ashobora gutinyuka gukora nk'ibi bintu ukora? Gushaka niko gushobora, kandi kuba nkiri mutoya ahubwo nibyo byiza cyane kuko ndi urugero mu bandi batoya nkanjye, nkaba n'urugero mu bakuru babona ko bidashoboka. Gufasha si ugusagura ahubwo ni umutima wabitekereje. Ababyeyi babifata gute? Papa wanjye abahari, mama wanjye yaba yabonetse atasigaye mu rugo, tukajyana guhera kuri musaza wanjye mukuru kugeza kuri bucura bwacu. Buri wese agenda hari icyo afite. Ubwo niba ari ukubakira umuntu twese turabumba amatafari, niba ari gusura abarwayi bose turajyana. Urundi rubyiruko mungana rukubona gute? Babona nsa nkaho nyine nahaze cyangwa se mfite amafaranga menshi, ariko ntago kuba mfasha ari uko mfite amafaranga menshi. Baravuga ngo n'ufasha yafashwa. Nanjye nafashwa, ndi umukobwa ukeneye gufashwa, gusa neza, kugira ute ibintu byinshi nyine abakobwa bose bakenera bari mu myaka yanjye. Ariko ibyo byose ni ukwigomwa. Ubushakiro bufite n'imbaraga zifite, ariko byanze bikunze ugomba kuba hari aho ufite imbogamizi. Ni izihe ngorane ugihura nazo mwibukora? Nta support mfite ihoraho, wenda ku buryo nshobora kuvuga ati umwana agize ikibazo wenda gikomeye mise ngenda ndaha amafaranga. Akenshi support yanjye bari yako kanya ihita irangira. Wambwiye ko rimwe na rimwe ushobora kujya gutwara abantu bagiye kwishimisha nijoro banyoye inzoga kugira ngo baguha amafaranga. Si abakobwa benshi bakora akazi nkako. Ubibona ute kuba umukobwa muto y'imyaka 23 saa 6 z'ijoro cyangwa saa 7 atwaye umuntu wanyoye? Ahantu henshi kutubari cyangwa ku mahoteli uzabasangayo. Ndavuga ati hano abantu banza hari akazi. Nkajya ncungana n'abantu nyine bari kubidiscussing, abona agira amahirwe umuntu yabona yasinze cyangwa se abona yasomyeho akamamagara ati ngwino déplacer. Ibyo bitanu nkayabona. Ntago bivuze ngo umukobwa no gutinyuka, kuko igihe tugezemo ntago umuntu akwiye kwireba ngo ndi umukobwa ngo hari ibyo ntakora. Ubushobozi bwawe bundi ubuvana hehe ugira akazi? Ngira akazi nkora muri company itwara imyanda ibishingwe, utwo two gutwara no gucuruza imipira. Urumva nta handi hantu rwose hava ubushobozi. Bona salary yanjye ubwaye ibikorwa nshobora gukora mu kwezi ni nkeya cyane rwose, naho byahurira, ariko naho ishobora kumfasha cyane muri transport, kwa nagura ayo mavuta se bituma wenda umuntu atancira umusore. Abasore b'iki gihe urabazi batancishamo ijisho ngo uriya mukobwa arakennye reka tumufatirane. Turamushimiye Florette utwizihize utwemereye kudusangiza inkuru ye. Mwakoze namwe mwari kumwe natwe mu gijoro ryiza. Kidari Jean Claude Mwambutsa. Urakoze nawe Jean Claude Mwambutsa. Reka nsubiremo akanya Jacques Nitegeka bibutse amwe mu makuru ya BBC abagwa hirya no hino. Umuryango w'abibumbye uravuga ko hari abana bagera kuri 138 bari mu kazi ku isi yose. Ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF n'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo byasohoye raporo ihuriweho ivuga ko nubwo hari iterambere, intego igihe ntarengwa cyo guhagarika imirimo mibi ikoreshwa abana bitarenze umwaka wa 2025 ko iyo ntego rero itagezweho. Abategetsi bo mu ntara ya Kape Burasirazuba muri Afurika y'Epfo baravuga ko umubare w'abantu bizwi ko bamaze guhitanwa n'imyuzure wageze kuri 49. Abandi banyapalestina babarirwa muri 40 bishwe igihe bageragezaga kureba ko imfashanyo yabageraho muri Gaza. Robert.
Rakoze Jacques nanje gusa ndabibutse ko mu Burundi umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ku nshuro ya mbere kuva wava mu ishamba ugiye kwiganzira ijana kwijana intebe z'abashinga amateka mu nama nshinga amateka y'u Burundi mu gihe vyavuye mu matora y'abashinga amateka vyatangajwe kuri uno munsi. Ano makuru yaragarikiwe na Nina Iradukunda. Murashobora kubandanya muyakurikira ku rubuga rwacu bbcgahuza.com aho mushobora no gusoma ayanditse canke mugasubira kuyakurikirana kuri Facebook mwanditse BBC Gahuza. Ndi Robert Patrick Misigaro murarajyana. Thank you.